Bagenzi banje, bafana banje, ndasubiye kubaramutsa, ndabipfuriza amahoro ya Kristu, kandi ndabipfuriza gutera imbere umwe mu vyo arimwo vyose. Kuri uyu munsi ndabafitiye umutumire aho iwanje mu Bufaransa, yaje kundamutsa, mugabo kandi ndabitomboreyemwo kuko ngomba ndamubaza utubazo tumwe cane kuko n'umuntu adasanzwe cane, n'umuntu akunda gukora kandi ibikorwa vyiwe n'ukuri usanga ari ibikorwa vy'iteka. Ababizi barabizi, abatabizi nabo tuzobibamenyesha, tubereke n'ukuri ivyo akora, kugira ngo mugende mumufashe nawe nyene kuronka abantu bakurikirana ibintu vyiwe kubera yuko abikora neza. None rero bagenzi, nagomba ubwa mbere ndamusabe aramutse abariko baradukurikirana, hanyuma yongere atwibwire. Nyakubahwa, murashobora kutwibwira? Murakoze cyane, nanje ndabaramukije, ndamutse n'abariko baratwumviriza bose, ndagize bwakesha he mwiriwe bivanye umwe wese ahari, bivanye n'uruhande ahereyemwo ngaha kuri iyi si. Turazi ko amasaha atagenda arame. None rero nk'uko ahejeje kubivuga, jewe nitwa Nzambimana Édouard, nkaba ndi umufurera wo mu muryango w'abafurera bene-Paulo. Uyu munsi nkaba natewe iteka ryo kwakirwa hano muri paruwase yitwa Saint-Charles-de-Foucault kuri basilique du Sacré-Cœur, ni mu gihugu c'Ubufaransa ahantu bita Nancy. Uyu munsi niho muri runo rugendo ndimwo mu bihugu vya Europe vy'Uburaya. Uyu munsi yanteye iteka nyakubahwa padiri mukuru, Padiri Niyongabo Jonathan, akaba n'umugenzi wanje, yanteye iteka ryo kunyakira hano mw'iparuwase iwe, akaba ari basanzwe ari padiri mukuru w'iparuwase. Murakoze. Mwebwe mudukurikira, nababwiye ko uyu muntu adasanzwe kuko hampande y'ubufurera arafise igikorwa akora. Nico ngomba tuganire ko, mbere ntituza kuganira ku vy'urugendo. Ivy'urugendo tuzoheza tubibamenyeshe uwundi munsi. Nico gituma rero ngomba ndamubaze ibibazo bimwe bimwe. Nyakubahwa furera, mbega mu muryango wa bene-Paulo musanzwe mujejwe iki? Yego, jewe mu muryango w'abafurera bene-Paulo nsanzwe ndi umufurera umwene-Paulo amaze imyaka 22 muri iryo banga, ariko abavukanye abafurera bene wacu baranyizeye banshira imbere kugira ngo nserukire umuryango. Jewe rero ubu kugeza uyu munsi muri kino kiringo akaba ari jewe nserukira umuryango w'abafurera bene-Paulo mu Burundi, eka ahariho hose abene-Paulo dushikana ikirenge. Ego murakoze, kandi nibaza yuko ubutumwa bugenda neza. Mbere ni naho nyene ngomba fatire kuko niho nshaka kubabariza ibibazo kugira ngo abantu babakurikira bamenye neza ivyo mukora n'ingene mubigenza. Nyakubahwa furera mukuru murongoye umuryango, twebwe turabona kumbonesha kure na cane cane ku rubuga bita YouTube ingene mu bice bigacika. Murabice bigacika mu kuduha indirimbo z'Imana. Mbega ivyo bintu mwabitanguye gute? Inspiration yavuye hehe? Mwotubwira neza na neza ingene mwabitanguye n'akamaro kavyo. Murakoze cyane. Jewe nsanzwe ndi umuririmbyi kuva kera, kuva nkiri muto, kuva nkiri mu mashure y'intango, nkiri mu mwaka wa 3, namye ndi umuririmbyi, namye mperekeza abandi baririmba mw'isengero hageze gutegura, nkagenda ngategura hamwe n'abandi. Hanyuma hageze ku munsi w'Imana, kubera aho twaba hari kwisukira isare, twaronka amahirwe yo kwama dufise imisa igihe cose, ariko hageze ku munsi w'Imana ngaheza nkaja kuririmba hamwe n'abandi. Hanyuma nca natangura ndiga umuziki kugira ngo nshobore kuza ndasoma ibitabo, nshobore kudeshifra umuziki wakozwe n'abandi, ngashobora kubona ivyo abandi bashatse kuvuga, ngaheza nanje nkabishira habona,
nkavyigisha n'abandi, ndetse kuko harageze igihe baranyizigira nkaza ndigisha abandi kuririmba. Hanyuma rero uko nagiye nkura buke buke niko nanje nahavuye ntangura kuza ndagira composition ziwanje, nkandika uturirimbo gaheza nkaduha abandi bakandabira, hanyuma babonye ari vyiza vyo kwandikwa bikandikwa canke ko vyoririmbwa mu ndirimbo z'amasamamana bagaheza bakaziririmba. Mugabo mu nyuma nahavuye mbona nti ko rero nsanzwe naramenye umuziki, kandi nkafata yuko umuziki ari kumenyesha ubutumwa, ari kumenyesha ijambo ry'Imana cane cane mu ndirimbo zihayagiza Imana, niho naciye mvuga nti reka rero nze sindabigumize muri ako gace gatoyi k'abaririmbi twaririmbana canke mu bitabo bimwe bimwe vya ekleziya vyemejwe n'abakuru b'ekleziya, canatangura kuza ndaririmba, nongera ndirimba n'izindi ndirimbo zifasha zihanura abantu muri ibi canke biriya, nkaca nza ndazishira kuri YouTube kugira ngo n'abari kure bashobore kuzikurikirana, bashobore kumva impanuro n'inyigisho niko natanga muri izo ndirimbo. Ego turumvamo inyigisho nyinshi kandi zitandukanye, kandi mwatubwiye yuko mufise ubutumwa budasanzwe bwinshi, mufise umuryango musanzwe murongoye. None umwanya muwukura he nimba atari banga wo gukora ivyo bintu no kwiyumvira ivyo mushobora kuduha biryoshe nka kurya? Oya, jewe nibaza ko atabanga ririmo, kuko jewe kumenyesha nako kuririmba nabifashe nk'ubutumwa. Ni ubutumwa natwe mukaba muzi yuko mu bafura bene-Paulo dufise icivugo noba ndagwiciriye ntamenyesheje inkuru nziza. Ariko rero mu vyo ndirimba ni kwa kumenyesha inkuru nziza, kuko ndirimba amajambo y'Imana. Rimwe rimwe ndaririmba amabaruwa yanditswe na Paulo Miranda, umutumwa akaba n'umuvunyi w'umuryango wacu. Murazi yuko Paulo Miranda yanditse vyinshi, yakoze ku mpande nyinshi z'ubuzima. Ivyo nanje nivyo mpeza ngakurikiza mu gusohora indirimbo zanje. Ariko kandi ndakora n'indirimbo nisunze igitabo ca Bibiliya. Ndakora n'indirimbo kandi nisunze ku mibereho y'abantu hirya no hino, ingene abantu babayeho. Rero kuririmba kuri jewe ni kwa kubandanya menyesha inkuru nziza, mugabo ndabicishije mu buryo bwo kuririmba. Hanyuma umwanya si ikirenga bintwara, kuko jewe ururirimbo mu kururirimba sinicara ahantu ngo ntegure guzi ngo ndiko ndameneka umutwe ngo ndiko ntegura ururirimbo ruvuga ibi canke biriya. Ahubwo novuga yuko indirimbo ndirimba kenshi usanga ari fruit de la méditation. Iyo ndiko ndiyumvira, iyo ndiko ndazirikana ko abihebeye Imana, murazi yuko dusanzwe dufise umwanya wo kuzirikana rwose kw'ijambo ry'Imana. Iyo ndiko ndazirikana rero ndahava nkatoramwo iciyumviro gikomeye numva ko ntegerezwa gusabikaniriza abandi, ntabicishije mu kuja kubigisha mpagaze imbere, muga nkaca ndabiririmba nkavyigisha abantu ndabicishije mu ndirimbo. Nuko nkora jewe n'ukuri, kuririmba ntivyigira bintwara umwanya na mutoyi, canke ngo bigire ico bikurako ku bundi butumwa nsanzwe njejwe hagati y'abavukanyi umuryango w'abafurera bene-Paulo. Murakoze. Murakoze cyane. Jewe burya muranyigisha ibintu vyinshi, nka Paulo Mweranda wewe muramutubwira neza uko bitabo vyeranda bibivuga, kandi turabibakengurukira cyane. Hari ibindi bibazo abantu babakurikira bama bibajije, baramaze kumbaza bati mbega ujya mufurera abigenza gute? Icambere nagomba ndababaze mu ndirimbo mugira muraza murahindura. Haraho rimwe rimwe umengo muraba rappeur, ahandi ukamengo mukoresha uwundi mujya
tutamenyereye mugabo ugezweho w'indirimbo w'abantu bakoresha abantu baririmba indirimbo profane mbega ho mutubwire ingene mwavyiyumvire n'ingene mubigenze n'intumbero. Murakoze cyane. Jewe burya ndakunda umuziki, ndawukunda cyane naho kumbure nkiri kure ngikeneye ubufasha, ngikeneye abantu bashobora kumfasha kugira ngo ntere imbere gusumba. Ariko umuziki ndavye novuga yuko ari universel. Turiko turaraba ukuntu amanota ameze haba mu Burundi, haba mu Rwanda, haba nino muri Europe aho musanzwe mu bihugu vya Buraya murangura ubutumwa, umuziki uguma ari umwe. Gusa igitandukanye mu kuririmba umuntu aragerageza kuraba yuko ivyo ariko aravuga akoresheje ubwatuzo, akatura ijambo rigaheza rigasohoka neza. Jewe rero ku bwanje maze kubona ko umuziki ari universel, murabona ko ndirimba mu migwi myinshi, ndirimba mu mastile menshi. Uyu munsi ndashobora kuririmba muri R&B, ejo ugasanga ndiko ndirimba nkoresheje umudiho wa rap, hirya y'ejo ugasanga nkoresheje reggae canke ngakoresha n'ibindi, canke jewe nyene ngatora ritme, ngatora umudiho jewe nyene nitoreye. Gusa ico nkora ntegereza kuraba ko uwo mudiho ushobora kumfasha kwatura neza amajambo y'ikirundi, kuko indirimbo ndirimba kenshi ziri mu kirundi, nubwo kumbure ntanguye no kuza ndaririmba n'utundi turirimbo izindi ndimi nkeyi, ariko jewe ndaba umudiho unyorohereje kuri iyi texte, kuri aya majambo nafashe ko ashobora gusohoka neza. Hanyuma kuko hariho nk'ururirimbo uririmbye urikura urapa wumva ari amajambo asohoka neza, canke ukaririmba mu mudiho wikwega nk'izo za R&B, canke ukaririmba muri reggae. Ubisanzwe jewe ntora umudiho nkurikije amajambo mba natoye. Ego murakoze, muravuze kandi narabibonye muramaze kuririmba indirimbo mu gifaransa imwe canke zibiri, no mu gitaliyano narabonye imwe, mugabo kandi murakunda gutembera hano i Buraya muje mu butumwa. None ubwo murategura kwagura imbibe kugira mushiremwo n'abantu bo mu bindi bihugu atari abarundi kandi batirabura, kugira ngo mushobore gushimisha abantu babakurikira, babone yuko n'ubwo butumwa mutanga atari ubwo mu Burundi gusa, burenga imbibe na Mediterane bugashika no muri Europe. Murakoze cyane. Jewe mu bisanzwe ndi umuririmbyi, mwumvise ko natanguye nkurikira abandi bagiye muri korali, turirimba indirimbo z'amasabamana muri liturujia, kandi indirimbo zifasha abarundi gusenga. Jewe rero nico gituma indirimbo nyinshi natanguriye ko gukora, nyinshi zirenga ibice 95% ziri mu rurimi rw'ikirundi. Nta ndimi nyinshi nsanzwe nzi, ariko navuze nti reka mbanze nigishe, mbanze ndirimbe mu rurimi nonse rw'ikirundi. Ariko rero aho ndonkiye buno butumwa buntuma nza ndagenda nkarenga imbibe, nkarenga Burundi nkaja mu bindi bihugu, narahavuye mbona ngira abagenzi, abanywanyi bashobora kunkurikira neza ku rubuga rwa YouTube. Niho rero benshi bagiye bavuga bati rega bijya bintu uririmba ntituvyumva, itumenye ibyo ari byo, uzashira ko traduction tubona ibyo muri ko muraririmba. Nico gituma rero ubu muri iyi minsi natanguye kuza ndashiramo uturirimbo. Yego nk'ubu narashizemo uturirimbo tw'igitaliyano dushika nka 4, naho kumbure zose ntaraziheza neza ngo ndazishire kuri YouTube, ariko indirimbo z'igifaransa ndamaze gukora indirimbo zirenga 12, nubwo kumbure zose ntarazishira kuri YouTube. Aho no kugira ngo nsangize ubutumwa nsanzwe ntanga n'abo bantu kumbure batumva ururimi rwacu mu Kirundi.
rero ivyo ndabikora ariko ku masanamu nk'uko mwabivuze sindashobora gukorana n'abandi bantu kuko uburya gukora amasanamu biragoye bisaba umuntu muri kumwe mubana kuko haragera igihe mugategurira hamwe kugira ngo barabe bimwe bita mu maklipe ingene bazogira amapa. Ivyo rero kubera ko ata bandi bantu nk'abari ino muri Europe tubikorana, sindigira ndonka akanya ko kuza kuririmbira ino kuko ndaca umwanya muto nca ntirangere, ariko ndibaza yuko ejo canke hirya y'ejo iyo ntambwe nanje nzoteba nkayishikako. Ninde muririmbyi akwinspira? Jewe rero mu bisanzwe umuririmbyi anyinspira kugeza ubu novuga ko atawuriho. Ntawuriho kubera iki? Ndashobora kubisigura amajambo make kandi yumvikana. Kuko uriko uraraba abaririmbyi benshi, hariho nk'umuririmbyi usanga ari umuntu aririmba mu mudiho wa reggae gusa, canke ugasanga ni umuntu aririmba amaslow gusa, canke ugasanga ni umuntu aririmba rap, umurapeur. Jewe rero kugeza ubu nta mudiho novuga ngo nariziziye, kandi n'abumva indirimbo zanje ngira barumva ko ziri variés, zitandukanye mu midiho. Jewe rero ndaja ahantu nkiyumvira, maze gutora amajambo nkaca mvuga nti ubu rero kugira ngo nshobore kwatura neza aya majambo ashobore guseruka neza noyaririmba muri uwo mudiho ubu n'ubu. Ni ukuvuga rero kuri jewe kuvyerekeye umudiho, kuvyerekeye imidiho itandukanye, nta numwe nkurikira, ntawe novuga ngo ubu niwe yoba yarakima beaucoup inspiré ngo none ngomba nkorere kuri ubu. Mugabo ivyo ari vyo vyose uriko urakora nk'akarimbo kari muri reggae, urumviriza abandi ingene bagiye baratikira amajambo ari muri uwo mudiho wa reggae, canke ukumviriza abandi ingene mu mudiho wa reggae bashobora kuvuza gitari ya bass, ugaheza ukiyinspiraho gatoyi, canke ukavuga uti muri R&B barashobora gushiramo nka violon. Yego, gusa jewe novuga ko nta muntu vuga nti ubu rero niwe niyinspira ko a 80% niwe nakurikiye. Yego, kandi navuze ko indirimbo zanje ari icamwa cyo kuzirikana, fruit de la méditation. Jewe rero ndiko ndazirikana uko mutima mweranda ampaye akaryo ko gutegera neza iryo jambo mba ndiko ndiyumvirako, mba ndiko ndazirikanako, n'urugero ampaye kubiha abandi ndabicishije mu ndirimbo camfatira aho nyene. Yego, hanyuma mugabo ko ururirimba atawe umuntu umwe ngo yifasha gusara nk'ivyo atifashe, ko rero ururirimbo turukorana n'abandi, petetre nk'abantu bafasha gucuraranga, arashobora gusanga yakuye akantu ku muririmbyi kanaka, ku musicien kanaka, ugasanga aragakoresheje mu ruririmbo rw'iwanje. Mugabo jewe kuvyerekeye amajambo canke kuvyerekeye ingene ngira plan y'ingene tuza kuririmba, nta muntu nkunda gufatira kw'akarorero ngo nce nk'ururirimbo rusa canke rushaka gushusha nubwo nakayakoze, kandi murazi yuko bihanwa n'amategeko. Murakoze. Sinshimye kubabaza ikibazo cyo gucuranga, ndazi yuko musanzwe muri abacuraranzi kandi barabafasha. Nagomba mbaza ikindi kibazo abantu benshi bibaza. Twe turabona mu bantu mufashanya kuririmba na cane gutamba harimo abafurera, biboneka yuko muri bene-Paulo by'ukuri kandi ciza. Mugabo kandi turabonamwo abagore n'abakobwa, twaba tuzi ko mu bene-Paulo ngira nta bagore n'abakobwa barimo. None mubatora gute? Ni bande? Mwavyiyumviriye gute? Murakoze cyane. Jewe iyo ndiko ndaririmba nkoresha turirimbana n'abantu benshi. Burya rero kuririmba no gutanga ubutumwa no gutanga message, hariho rero message utanga ugasanga urakeneye ko uyitanga muri kumwe n'abandi,
canke ugasanga uri gutanga message ukeneye kuba, kuko burya umuntu ariko araririmba, burya umuntu ariko araririmba aba ameze nk'uriko arakina filime. Uriko urakina filime rero haragera igihe ugasanga harimwo role y'umuntu w'umugabo, hanyuma ugasanga harimwo role y'umuntu w'umugore, cyangwa ugasanga hariho role y'umuntu w'umwana. Ni ukuvuga rero mu ndirimbo nyinshi nkora jewe mfata yuko ari filime ndiko ndakina. Hari igihe usanga ukeneye ko aka kamoruso, aka gapande karirimbwa n'umuntu w'umugore canke umuntu w'umwana. Nk'ubu hariho n'indirimbo nasohoye ivuga yo guhoza abana. Rero ni ukuvuga uraraba uti iyi ndirimbo kugira ngo ishobore gutanga iciyumviro, inyigisho, reka nkoreshe ku mugwi umwe wose abantu babijeje. Nk'ubu nka jewe ndi umugabo, ndi umufurera n'umuntu w'umugabo, ari ubwoko bw'abagabo, ariko sinshobora kuronka akajwi nta kumwigema. Muri ico gihe rero ururimo naheje kugwandika neza rwose narushitse aho, ndaheza nkaca ndaba ivyo ririmbwa n'umuntu w'umugabo, ivyo ririmbwa n'umugabo jewe ndavyiririmbira, canke abandi bafurera bandi dusanzwe dukorana uwo muziki bakabimfasha. Mugabo ivyokorwa n'umuntu w'umugore, umuntu w'umukobwa canke umuntu w'umwana, murumva ko ntegerezwa guca nkoresha abandi bantu. Hanyuma kandi mu kugira amaklipe, mu gutamba, none nk'ubu ndiko ndategura nateguye nk'ururirimbo rwo guhoza umwana, urabona nka jewe ndi umufurera, sinshobora kwambara ngo nkenyere ntari umukenyezi, ngo nambare imvutano, ca ndondera umuntu w'umumama ashobora gukina iyo role, agaheza agacaza, kandi niho bica biryoha, bigaca biheza bigatanga inyigisho ku bariko baravyumviriza, kandi bagaca bavyumviriza bon avec beaucoup d'attention, bakavyumviriza hanyuma na message igaheza ikabashikira. Ni muri iyo ntumbero rero iyo ndiko ndakora indirimbo mbanza kuraba, yego hari izo nikorana ndumwe guhera ku ntango gushika kw'iherezo nkaririmba ndumwe, ariko hariho n'izindi nikora ku bandi kugira ngo message nshobore kuyitransmeta neza. Murakoze cyane, birategeretse kandi birumvikana. Dutera dusozera iki kiganiro, ni giki mubwira abihebeye Imana bibaza yuko twebwe abihebeye Imana ari ugusenga gusa, izo mbuga ngurukana bumenyi bafise insiguro baziha, kumbure ugasanga n'ubutumwa bafise canke n'inyigisho ku kumenyesha ijambo ry'Imana biratumye bisubira inyuma, bidashikira abantu benshi kubera yuko batagiye kw'izo mbuga. Mbega abo bantu mwobabwira iki kugira muwumvishe yuko ubwo butumwa mwatanguye bukomeye cyane? Murakoze cyane kumbaza ico kibazo. Jewe nk'umuntu w'umukristu w'umukatolika kandi yihebeye Imana, birambabaza cyane rwose iyo hageze ko tugira amamanza tugahurira hamwe nk'abantu b'abakristu, ugasanga turi mu rubanza, mugabo ugasanga hageze muri animation, ko murazi yuko mu rubanza ego hajamwo utuziki twurushe, nk'igihe abantu bariko barafungura canke igihe abantu bariko barumviriza ijambo, hagati y'ijambo n'irindi hariho utuntu baza baracishamwo. Birambabaza rwose cyane, kandi ngira ngo ntawe bitobabaza aho abantu b'abakristu usanga mu manza zabo bariko bumviriza imiziki yindi, mbere hari n'igihe usanga batumva n'ibiriko biravugwa, ugasanga aho abakristu bakoraniye bariko bumviriza nk'umuziki w'iringara, mugabo ata n'umwe muri abo bari ngaho n'umwe yumva urwo rurimi rw'iringara ico bariko baravuga. Mugasanga twakomeje turiko turatamba tutarika aho. Bikambabaza aho abantu b'abakristu bo muri katolika usanga bakoraniye ahantu, mugabo animation ugasanga bariko bakoresha indirimbo za protestante. Genda murabe abo bene wacu b'abaprotestant bafise imanza
nta na rimwe uzosanga bariko bakoresha indirimbo zacu zo muri katolika. Mugabo twebwe naciye nibaza yuko bwoba ari ubunebwe bw'abantu bahingura indirimbo batiyumvira igome n'ivyo muri ibi vy'ibitabo bidufasha gusenga harimo indirimbo, mugabo izo ndirimbo kenshi ntituzizana iyo twahuriye hamwe nk'abakristu, mugabo hageze animation tugaca dukoresha ibindi. Ni naco gituma navuze nti ubu rero jewe ngoma mfatira aho nyene ntangure kuza ndakora indirimbo zishobora kuza ziradufasha iyo twahuriye hamwe. Mwumvise yuko n'iz'amasabamana nahoze ndazikora kandi ubu ndacyazikora, ariko ndashatse gufatira aho nyene kugira ngo ntumirire abakristu natwe dukoraniye hamwe dushobore kuza turaba uturirimbo dukoresha muri animation, mugabo tutagiye kuririmba, tutagiye turumviriza bimwe vyo mw'iringara n'igiswahili n'igitaliyano. Simvuze yuko atakuvyumviriza kuko navyo nyene birakenewe, mugabo natwe nk'abarundi dutangure kuza turakora indirimbo zishobora kudufasha hagati yacu kuzirikana no kuza ziraca hagati mu bindi bihimba vy'imanza ivyo twokwita ama entr'acte, bishobore kuza biradufasha. Hanyuma rero notumirako n'abandi baririmvyi n'abandi bahingura indirimbo, kandi turabafise benshi mu Burundi. Nivyo nukuri turafise abantu benshi bashobora kuduhingurira uturirimbo dutandukanye, yuko batokora gusa indirimbo z'amasabamana, baze barakora n'utundi turirimbo dushobora gufasha imigwi y'abakristu igihe bari ahantu. Muri ico gihe tuzoba turiko turagarura akaranga kacu kandi n'ururimi rwacu turushire mu mibereho umugani w'abanyarwanda yacu, kugira ngo ntituze turakura ivyahandi tuzana mu mamanza yacu. Jewe nama ndabiraba nk'iyo dufise iyo turiko turatanga ubufurera, nibwo rubanza mu muryango wacu ruhuza abantu benshi kandi bavuye mu ntara nyinshi, mu madiyoseze menshi, mu maparuwase menshi, bivanye n'abafurera twagabanye iyo baje bava. Gaca usanga hageze muri reception, iyo turi mu gatutu, jewe narabarahiye ko bashobora kuzana izo ndirimbo zindi batumva n'ivyo niba biriko biravugwa, mugabo bakoresha indirimbo z'Imana, mugabo abantu bumva ko ari indirimbo ziriko ziradufasha mw'urwo rubanza. Kandi nk'abakristu, ko ruba ari urubanza rw'abakristu, n'ivyo dukoresha birabereye vyose ko bica ibintu vy'abakristu, mugabo tutagiye mu vyo kuvuga ngo reka duce dukoresha ivyo abantu b'abaprotestant bo mu gihugu iki canke kiriya kubera twumva umudiho, mugabo tumenye ko tuza turakoresha ivy'iwacu. Rero nogihanura abantu bose bashobora guhingura uturirimbo ko bagoza barakora uturirimbo two mu masabamana n'uturirimbo dushobora gufasha abantu bose b'abakristu, imigwi yose y'abakristu bakoraniye. Murakoze cyane nyakubahwa frère mukuru Édouard Nzambimana kw'ico kiganiro muduhaye. Twumvise neza yuko mwategereye ubutumwa bwa Paulo Mweranda yakwiye amakungu akwiza inkuru nziza y'urukiza, yarabanje kwihakana Imana. Namwe muriko mubikora mu buryo bugezweho bw'ubu nyene, kandi turabasaba yuko mwobandanya, hanyuma abantu babigireko n'abihebeye Imana. Turategera neza ko dufise ubwo butumwa kandi twokoresha uburyo bwose kugira ubwo butumwa n'inkuru nziza bikwiriye ku isi yose, abantu baronka urukiza. Murakoze rero, tuzosubira. Murakoze namwe, ndashimye n'aka kanya mumpaye kugira ngo nshobore kubiganira neza ivyo nsanzwe njejwe n'ivyo nkorana cane cane n'ivyo kuririmba, kuko jewe nabifashe nk'ubutumwa. Ico gituma nzokwama ndirimbira Imana igihe cose nzoba nkiriho. Murakoze cyane. Ubutumwa rero buzoshikira abantu benshi. Murakoze, dushimira Imana ko yabaduhaye. Murakoze.